ubutumwa, tubwira abantu ubutumwa ngo bakora iki n'abakozi b'Imana, kuko uno munsi aho bigeze ibintu byacanganye, ibintu byacanganye, mu baririmbyi biracangana. Maze iminsi ndiko niyumvira ibintu byaracanganye, reka ndababwire, nabonye ibintu ko bicanganye mu minsi iheze. Imana iriko iranjana ihaye inyereka uno munsi abantu benshi bafise ubwoba ngo abafirimaso baragwiriye, bariko barajana abantu, bariko barica abantu. Wowe batinya ko abafirimaso bakwica, batwicira iki? Jewe ko bagiye kundogesha no hanze none ndahapfa. Hariho abaririmbyi bari buzuye mpwemu yera, bariko bararirimba, nagiye numva basizeko zoryama byanke kame byanke uko nifata, zovuga ntangaye ntibi byose ihawe kubuntu, icyumarariwe zohamagara za ntumwa za Yesu. Hega mweyo ko mwaje ubwambe iki mwatanze, zinjira mu nzu yubatse nanjye sinazubwire. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Narinda kwiyamamaza atokwa amatsinda ari n'amajwi, narinda kwiyamamaza Yesu yaratsinze, atokwa amatsinda ari n'amajwi, narinda kwiyamamaza. Umwami ntarinda kwiyamamaza, tubivuge ko atarinda kwiyamamaza. Oh, Yesu yaratsinze, atokwa amatsinda ari n'amajwi, narinda kwiyamamaza. Yesu yaratsinze, atokwa amatsinda ari n'amajwi, narinda kwiyamamaza. Urama kuturamukanye, amahoro y'Imana mwese, amahoro mwese. Nakoze cyane. Bwa mbere turashimiye Imana Data wa twese, tuye kutwemerera kuba ngaha mukabyimvira. Imana yo mu ijuru nishimwe, rega Imana ishimwe. Hanyuma turashimiye kandi umuyobozi w'ishengero hano, muhemu yera muciyemo yabyumvise, hanyuma katwemera ko tuba muri iri shengero ngo asubire kutwereka ishengero ry'umwami. Imana yo mu ijuru imuduhezagirire. Hanyuma turiko turaza kuwa Mungu uheze, turavise ahantu twari mu bwiriza bw'iwacu, ahantu hari itabariro twari dufise y'ubuhimbi, ishengero ry'umwami, umurongoza ndongoye n'undi yari yaje kudufasha umunsi mukuru. Hanyuma no mu rugo no kwishengera aho twari kuwa kane badutumye ntashe muzakire. Je ndakunda kuririmba,
ko genda umuririmbyi. Gusa iyo ndi wacu ndirimba gake kubera akazi ka Yesu. Hajya abaririmbyi nuko rimwe na rimwe abantu tutabitahura, mufise akazi gakomeye kuko akazi mwebwe mufise n'umwijuru nikazohagarara kazobandanya. Jewe ibikorwa bya Yesu, aka kazi ko kwa Yesu ndiko ndakora, akanina shika mwijuru sizosubira kugakora. Zoca nicara muri mwebwe dushe turirimbana. Mbega niba mbikorare tukaririmbana naho mukabyimvira muzoca mubabara ko ndobikaye. Aka kazi ko kuririmba nikazohagarara, kuvuga ubutumwa bizohagarara, mugabo kuririmba tuzoguma turirimba. Wabaje nuko wabonye. Nabonye abantu bamwe bahaguruka kuvuga ubutumwa kagira ubwoba ngo ntubufate, gusa inkeneye abamfata amafoto kubera iki. Abandi nabo muri mwebwe nabonye abantu mufise ubwoba, kandi no muri mwebwe murimo mufite ubwoba ngo nimumfata amajwi ntafata amafoto, nuko mbere naka byoge mana we, none utinya gupfa? Utinya gupfa uzohoraho. Jewe rero ngaho mbona ahajese ntabwo wabwo gupfa mfise, kandi naho mugomba mugahagurukira rimwe muti turamwica tumutera amabuye. None Stefano we ntibayamuteye? Wabakozi b'Imana na Stefano baramuteye amabuye, kandi amaherezo iyo turiko turaja, unyumve neza, iyo turiko turaja ni hariya nyene, kuko ubutumwa bwatanguye niko burinda guhera. Ubutumwa bwatanguye bica abahanuzi, bakica abavugishwa n'Imana, bakica abakozi b'Imana, n'ubu niko tugiye kubuheza. Aha rero je ntabwo wafise. Ubundi nawe nabonye umuntu ariko arakamera nk'uko mwene data ariko arakamera ngaha, ngo reka ngo nibareke gukamera ngo bahava ngo amafoto yanje ngo bayajane ikuzimu. None naje ufise ubwo bwoba bw'iki? Ikuzimu tuje kugira muri ngaha. Aha rero je muze mu ntunge isuku Imana yampaye kuvuga ubutumwa, kandi jewe akazi nari ndagafise kandi kari gakwiye kandi kahemba neza, mugabo Yesu avurayo kugira ngo bikunde abanza nkeneshe. Mugabo hirya hejuru hari imbere ndahiriwe, kuko turabatunzi mu bwami bwo mwijuru. Erega Yesu arashobora kukubuza kurya uko ugomba kugira ngo uzoronke ubwami, siko? Mbere yuko nigisha ngo somo amajambo y'Imana, ngira mbazi ikibazo, sinzi ko ngaha nakibajije, ariko n'ubu subira kukibaza kuko haheze igihe agafindo ntarabaza ikibazo. Haheze igihe kingana iki mvuye ngaha. Ni ba mwarimu gusa babyibuka. Haheze igihe kingana iki mvuye ngaha? Haheze imyaka ibiri. Uyu mwaka turimo wagira gatatu, kandi n'igihe naza naje mu 11. Sha Yesu ni sawa, arazi gutumbereza ibintu kandi n'igihe naza ngaha niho baciye bakora igikorwa cyo kwimbura kugira ngo bimburire Imana. Sawa, ega sindavyibagira. Komanda baha akabazo kamwe, kandi si kamwe, hari igihe ikibazo kibyara ugasanga cazanye n'ikindi. Reka ndabe abaririmbyi muri mwebwe bangana gute? Kiriza amaboko turabe. Umuntu avuga ati je ndi umuririmbyi, kiriza rwose tuvyereke Imana na Yesu nabibona. Murakoze cyane.
abatarabaririmbye iragucya kandi nta ngorane abatarabaririmbye kiriza turara murakoze abaririmbye namwe abantu baririmbye uyu munsi abantu baririmbye mu makorari uno munsi kiriza turara mana yanjye none mwarihe hariho ikonje muri mwikonje ati wa mugabo aratuziye bati oya ntugire ubwoba je nta cazanye uretse ko naje kuvugira databuja kandi azohava mpingero ikindi kibazo cyo kirahetse aha rero hoho nungaha ndazi ndababaze mwebwe murakundana bamuciye mugenda reka kunjana batikaruka je shaka kubibira umwami kugira ngo azohava aja kumpa ingero duhejeje kumva ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yosefu yari umuntu w'umunyangeso nziza ingeso nziza hatugiye gucagagura kamwe kamwe harimwo urukundo duca tugenda hariya muri ca gitabo Pawulo yandika ivyamwa vyande vyamwemuyera kugira neza urukundo yaciye avuga ngo ibimeze bityo nta n'ivyagezwe bibibuze ndababajije akabazo rero murakundana shake mwihorere ntacyo mugabo ngoma ndakubwire si jewe ndababwira akantu uyu mwigeze mwumva bamuvuga izina mwaryumvise izina ryiwe hari iryo muzi none nawe nyene ntaryo yavuze reka je ndarimuvugira yitwa Bazombanza yamatazirano naryo yitwa Joel mugabe iryo nagomba yo ni Bazombanza pasite bazoshaka baduhere ko twe nahawe hari ikibazo je nariko ndababaza ntimurakundana hari impamvu none Bibiliya ivuga ngo iki umuntu adakundana imwitande erega murazohora musoma Bibiliya byanditse muzorisanga ariye mu gitabo cete cyanditswe na Yohana uzoca murisanga yose ndinda kurundugura mu majambo uwanka mwene data wundi numuki rero umwicanya azoja mwijuru izerekana yuko aje ririmba gose Katande Togira Doha Tunamba Embo Uvari Pire none wumva urakunda mugenzi wawe byerekana yuko aje birihuta kugira gute reka rero ndababwira akantu kamwe ukuvuga mu bimenyetso byerekana ko Yesu agira agaruka Bibiliya ivuga ngo urukundo rwa Yesu ruzo none abari twebwe dushitse ibyageze kanisomera ijambo ry'Imana ariko umva ndakubwire ukaba urimo wankana tuzoja mu ijuru ko Bibiliya integeka ngo kunda mugenzi wawe
aho rero amajwi acakeye mugabo basha mu nyange mu nkunde naho nyene shatse uzomvugishe niwashaka ureke haize imyaka ibiri bagabo nabo ahora bantelefona bari barabihevye mugabo s'urwango ntimwaretse kubera urwango mwana oya wahora telefona mugabo hari haize kuko nayo amatelefone hari igihe agorana ukaza wisanga kandi kweri ntaba benshi aho iwanyu mu ishengero ngaha uretse mwarimu ngira ngo nk'abarimu babiri nibo bantelefone cyane uyu n'uyu nibo twakunda kuja turavugana nabo nyene umwaka bagomba uhere atawusubiye kumvugisha uyu twe nawe twaja turagacishamo rimwe arabona aja kuri telefone ngo ndamubone kuntuze ku murongo nkaca nshirako audio kubera ibikorwa byinshi hakazohera iminsi 2 cyangwa 3 ataranayibona agaca nyishura cya Yesu ni sawa ariko Yesu arakundana mugabo hageze ko nzamuka bimbiye mpemu yera yarabize muri we bica biraga turarondera umunsi kopo turabura mu kwicumi na kabiri turarondera turabura mu kwicumi na kabiri ndagufise mu butumwa kandi ndisa ahantu natumwe n'Imana atamupastora ntumiye cyane ndungitse ndababwire navuze ubutumwa mu kwezi k'umunani ndabuvuga muri Makamba hanyuma wamenga ndabihejeje ni hirya yeje twari mu gikorane hanyuma rero mvuze ubutumwa menga ndahejeje mugabo mu kwicenda Imana iki mu butumwa mvuga kandi bugumye bunagoye candaha hajya iyi Imana yacu rero dukorera irakaze Imana irakaze gusa ikindi gwije ni imbabazi bakozi b'Imana itagira ngo iza kw'imbabazi jewe yaranyishe rero mu kwezi kw'icenda biranka kubwo butumwa ndabuvuga mu kw'icumi nigira uweje ubu nyene muri uku kwezi kw'icumi na rimwe kw'itariki 6 Mana icingira ngo nutabivuga nzohura nawe ngira ndagusubizaho nari naragusitse ko mu minsi yahera naragwaye mpakwa kugenda ndanasenga nti Mana urakoze kugira uncure ndarindira kwinjana ndabura uno munsi ngumaho rero kuri izo tariki zo kw'icumi na rimwe yaciye izana umuriro nicaye ikiranturira shaka uburyo nazosubira kwicara kugira ngo nzogume ngenda kuyivugira yaciye iturira aho nari kwicarira iraturira kandi narahiye kujya ku mwana yatawe mu muriro tana kimwe nabaye izingahe 3 zose zaheze ndiko ndashishuka zubira waruzi ngo biroroshe no kwa Mana nakijamigira Yesu yaratsinze azoka amatsinda ari n'amajwi ndarenda kwiyamamaza Yesu yaratsinze azoka amatsinda ari n'amajwi ndarenda kwiyamamaza uwo mwami wamba ntarenda kwiyamamaza ntarinda kwiyamamaza yarazutse ntarinda kwiyamamaza Yesu yaratsinze azoka amatsinda ari n'amajwi ntarinda kwiyamamaza Yesu yaratsinze azoka amatsinda ari n'amajwi ntarinda kwiyamamaza yaratsinze kandi azokwamagira gute azokwamatsinda amajwi ari nayo ntarinda kuja mugabo Yesu wewe ibyo ntibirinda gukenera icyo turiko turakora turiko turamuvugira tuvuga ngo abantu nibihane kandi siwe tuvugira turiko turavuga ubutumwa tubwira abantu ubutumwa ngo bakora iki n'abakozi b'Imana kuko uno munsi aho bigeze ibintu byacanganye mu baririmbyi biracangana mu
maze iminsi ndiko ndiyumvira ibintu byaracanganye, reka ndababwire nabonye ibintu uko bicanganye mu minsi iheze Imana iriko iranjana ihaye inyereka uno munsi abantu benshi bafise ubwoba ngo abafirimaso baragwiriye bariko barajana abantu, bariko barica abantu, wowe batinya ko abafirimaso bakwica. Batwicira iki? Jewe ko bagiye kundogesha no hanze none ndahapfa, harashaka baragiye. Ubundi wewe yabimbwiye mbona nkubone ngo tuzohura, tunamubwira nuragenda we niwashaka uzogende kwa shetani aguha ububasha afise bwose, ntawe umwe azonkora. Ndagenda se ntaraza n'umukabyinginga ega ntuzogaruka siko none reka mvuge hanyuma nigiye mugabo no hanyuma hageze nzogira gute, ariko ntagarutse kandi nta mfora. None siko turirimba iwacu ni mu ijuru, niho twiteze umukiza, niwe mwami Yesu Kristo. Nimunezerwe none umenga murababaye, siho muri azokwamagira gute. Hariho abantu ijambo twatanguranye urya yigishije siryo ngomba kwigisha, ariko Imana yavuze ngo ni bande yarahiye ko atazoshika muri ico gihugu. Hariho abantu yase ko atazoshika muri ico gihugu kiretse umuntu afise ingeso nziza. Nabonye Yosefu yari umunyamataya, ntiyigeze afatanya inama n'abantu, yaravyase bati vyo mugira shake mubigire, mugabo jewe ntituri kumwe. Mbere bibaye ngombwa agaca yinumira, nimba yari yica agaca yihorera, nimukore mugabo jewe ntidufatanye inama. Reka ndababwira ikintu caduteye amagogo. Satani yarinjije ikintu ubasha, aracinjije mw'icengero, si mw'icengero ryo kumugara gusa, kandi si mw'icengero ry'ikiremba gusa, si mw'ishengero ryo mu Kayogoro gusa, si mw'ishengero ry'Ubujumbura gusa, yaracinjije bene y'amashengero yacu yose arafata arandukirwa. Abantu baretse guhiga abarozi ngo bahige bamaraya, baca bahiga abantu basenga, bahiga abantu bagira gute. Umuntu akaba yararunze aho kuja kuduhigira ibisuma byatumariye ko ibintu, bagaca baza kuduhigira abantu bagira gute. None wirukanye umuntu asenga, none maraya yoreka kwinjira mu rusengero gute? None wirukanye umuntu asenga, je mushake mu ntera amabuye ndabikubwiye tu. Sawa muraho muraraka muciye mubaba. None abafirimaso bazoreka kubinjira na gute mwahije gusenga? Ubundi yambwiye inkuru ngo wewe ngo bazokwica, bande bazonyica, carabambarira nti sawa. None kunyica bidutwaye iki? Hariho indirimbo twaririmbye harimo agatero kamwe kavuga ngo kudapfa gukuye gupfa atamuwa ro kwirembo. Sanganira nambaye ikositime n'ikaruvati nambaye, hari ndakuta ikintu citwa kudapfa kubanza gukura, nukuvuga uyu mubiri mbanze kuwambugwa hanyuma nce ndamusanganira. None ko wamugira ubwoba ngo ndapfa urapfanye, niyo waruze ngo uzoguma kw'isi. Uwo ibije akaje karahinda. Kanisomere Bibiliya sawa. Navuze vyinshi bandi ariko ntaco, turacafise umwanya siko none. Mugabo ndakubwire haje ijambo n'ikibanze ryo kuwa gatandatu, kuko ejo nza ngaha no gutekesha ko je naje kwiteke bandiko ndigisha amago nigiye ngomba nsome igitabo kete yandikiwe Abaheburayo. Some ijambo ry'Imana kete yandikiwe Abaheburayo, some ijambo ry'Imana mu gice c'12. Ndayibutse ineza yawe
yawe ndayibutse. Ngomba gusoma ijambo ry'Imana, ariko ntarasoma ijambo ry'Imana. Mwabaririmbye mwahita kuririmba, uramenya ikintu kimwe, burya nta mutima uba gusa. Turajana, turi kumwe, niho muri hajya nta mutima uba gusa. Iyo havuye iby'Imana haza ibya Satani. Nimba uririmba ukaba waheze kuririmba, ejo hazoba hari n'ibyaha, kuko nta mutima ushobora kuba wonyene, ntibikunda. Wowe ukorera Imana ukabireka, harinda guca haza ikindi kintu kikicarayo. Mu myaka iheze gatoya nabonye agatabo kamwe bakunda kukandikako ngo umutima wa Minani, ariko ubugira ba Minani baciye bitwara, barahinduye baca bandikako ngo umutima w'umuntu. Ba Minani bari hehe? Minani ni hari? Nta Minani yaje. Ba Minani baritwaye, aje bandika ko mu mutima w'umuntu, kandi ni sawa. Ako gatabo rero uriko uragasoma, hari ahantu wabona umuntu yari yihanye hanyuma akabivamo, wazubana igikere bazanye bagatayo, ico bita ikinyamasyo bagatayo, umusambi bagatayo, n'ibiki bagashiramwo, n'ingwe bagashiramwo, ibikoko by'ubwoko bwose. Jambo nagira ndakubwire, ni wakurayo kuririmba, umusambi uzoca winjira. Ni wakurayo kuririmba, akanyamasyo kazoca kinjira, kuko hari icavuyeyo, naho ntashobora kuba honyene, harinda kwinjira ikintu. Nabo bagije ikibazo ngitangura, ntimurakundana. Nagenda babwira naho muriko murankana, ijambo ry'Imana hano nsomye Bibiliya, hariho abagije ikibazo ngo mbwira ibyagezwe birahari, mbwira ibwirizwa rikuru risumba yandi. Yababwiye ngo niki? Mwe mwasomye Bibiliya, yamwishuye ngo niki? N'urukundo. Kawo mwe murankana kugeza aho umukozi w'Imana yanka mugenzi. Pastor gira mpebuza abantu bamwe, bakozi b'Imana gira mpebuza abantu. No muri mwebwe ndabahebuza, no muri mwebwe ndabahebuza, ni wanyu ndabahebuza, no ngaha ndabahebuza, na hariya ndabahebuza. Reka ndababwira, nagiye ahantu ndiko ndasenga Imana, hanyuma rero nsenze Imana inyereka intambara abantu bariko bagwana nazo. Mu bakozi b'Imana muri mwebwe hakaba hari umuntu yagwanije umuntu asenga, ukaba waragwanije umuntu asenga,
shaka ubushaje, shaka ukiri muto, nimba wahize umuntu asenga nta minsi igiye guhera nabo bazoguhiriga kugeza aho wihana. Nutihana no gupfa uzopfa. Niba wahwanije umusenzi numva neza abakozi b'Imana sizi ngo watanguye igikorwa ryari Jehova wahirya yecu ni Imana yankweze ku ngufu ubundi itankwega ku ngufu uti ajya amahera y'igihugu tuba turiko turasangira ko simba ndakukuruka ce ko ingufu nari ndazifise none kandi akazi nakora karaka ingufu. Ariko nyumvirize neza bashinga ntahe bavasoni nagwaruka muri hano muntu wagwanije umuntu asenga igihe kirageze nawe ugiye kurwanwa kandi bazogukuramo. Hari ivyiza Imana yabikiye abera, tubivuge hari ivyiza Imana yabikiye abera, yandika n'Imana, tubivuge n'Imana, erega n'Imana, erega n'Imana, erega n'Imana, oh erega n'Imana, oh hari ivyiza Imana yabikiye abera. Batungirana basubire pasiteri si wowe wanzanyereka ni mpwemu yakoheje. Nasomye irindi jambo ry'Imana rimwe erega mpwemu arose umuntu kandi atumwe n'Imana. Hari n'uwo Imana yosha kugira ngo apfe nkavyo mwari muzi pasiteri kavyo waruzi. Hari n'abo Imana yosha kugira ngo bapfe. Jewe nabonye Imana igiye mu ijuru itanguza inama ati mbega ninde yotubwira, ninde yogenda kosha Ahabu kugira ngo aje mu ntambara gweyo. Wumvise ari ndari karakoresha inama niki ko muca mu njana none guma hamwe mugiye he gumaho nyene ntunga bade turirimbe tunezerwe tugashireko kandi tuvyerekane tundetse Yesu ngomba nteze ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana nja kwisozerera ko hari impamvu ndiko ndabivuga. Aha mwibaze ngo nije nitumwe cyo Imana yangize ukuntari sindababwiye ko mu kw'icenda yaciye inturira aha kugwicarira yaraturiye pi kujya ku mwana yaguye mu vyiko iratura kujya ku mwana yagiye mu vyiko n'agahuzuruka namaze indwi yose mu rugo nasohokaye kuko impuzu ntashobora kuyambara. Ariko Yesu afise imbabazi kandi Yesu ndamukunda genda babatse hemwe cyane cyane hariya mu bashinga nawe abatware bari muri mwebwe kiriza amagotwa nta batware barimo naho banyumba 10 canke gacimbiri canke uri muri babandi babise ngo nabahuza mwese muri abatware kiriza turabe Yesu abahezagire. Naho yabari muri mwebwe ukawazanije umusenzi naho ugomba kwitwaza ngo umutware ngira ndakubwire nta gihe usigaje twihanye nutihana igihe kiraje. Wagwanije mwene so uri kumubuza kurondera Imana ni nayo mpamvu umviriza ndababwira icyo bagiye kuzira. Erega ntibazopfa kuruka mva ndababwira icyo bagiye kuzira. muraho murarakaye murababaye gose kubera ndabivuze muciye mubabara. Reka ndababwira icyo mugiye kuzira, reka ndababarire kuko mpemu yabintumye. Imana
reka ndababwira icyo mugiye kuzira. Mwagwanije abasenga n'abahora basenga baca barabireka, aha mu ishengero ry'Imana dusigaye dutunze abasambanyi gusa. Ubu ni Imana yovyihangana. Fakwica ufe gukora none ndakugire gute? Fakwica ufe gukora none ndakugire gute? Hasi ho tutamukuramo kandi tumukuramo. Mugabo nigeze kumva kandi kantu kamwe muri ibi byuma by'ubuhinga bwa none, ubundi yari karigisha, hanyuma abaza ikibazo. Urumva, reka nanjye ndakavuge. Avuze akantu kandi kararyohera. Ako kantu yavuze yabaje ikibazo, muri mwebwe murakoresha abakozi, aba ari bakoresha abakozi, naho baba abandi bakoresha umukozi wo ku munsi, kuko naje yongiriye ubuntu ndamukoresha hanyuma nkamuhemba kitahira. Murimo mukoresha abakozi siko none? Nk'ubu reka nibarize ba mwarimu, ko twebwe ba mwarimu hari n'igihe n'isabuni uyihiga ukayibura kandi wari uyikeneye. Ba mwarimu ntibishoboka none, twebwe birashoboka. Ugahiga wapi none ko kudahera kujya gutonda kuri ka katirisha babimireke batonda ko. Twebwe guma wicaye ukarindira Imana. Ubundi mutamu umwe niwe yambiye atusigara urindira kugira neza ko Imana yamugabo, hanyuma Yesu akubwiriye umuntu ugacuja kumviriza ingene Yesu agira neza. Barimo nk'ubuhoza umuntu akakubwira ati jewe ndaje gukora iwawe, ndaje gukora iwawe, muga amahera umpa ntuzompemba, jewe nzokwiyicarira ngaho iwawe ndagukorere ndakurimire, hamara ugutegera nteragire n'ukubagara mbagare, webwe no muvise ibigazi ati navyo bigazi zoja ndaja guca kandi ntuzompemba. Wovyanga wokwanga uwo muntu wo mwanga pastor wo mwanga we ciye bakwamana ba mwarimu bamwe bavuze ariko nacu wemwe cengero ry'umwami mwe mwopa uwo mukozi wagusa wo mwanga cyaje naje simwanga nupamana ubwinda nupamana niko bimeze. Bamwe bariko barakora none tatazobaheka yoba muri tiki nabwo basenzi n'abasigayemo kakandi batahinda ngo bajyane ngo kuko abandi barabahinda ngo mucakura bitari muca mu bivamo cyagiye batutse ibijyamo n'ibyose bashake bakorere hasi mutasinzoze bamusunga shake n'ikoroke none hanyuma niyawe ariko niyawe ku maguru nkazana abantu none iyi ngufu yazanywe n'iki sinari nashira agahaga bati n'agahaga shake n'ikiro turi hahandi haho abacu baca batungu none narababwiye none umusirikare ntakabwitanye intambara abitsi ko baja kurasa none nishobora ego ashobora gahaga kumanya nibaye bati niyaba ntabasha nakubakuye bavuga ati aboshe niyaboshe ujugenda atuwaje bamuzaboshe kandi uratumva ko ari ariko bavuye siko none babakika twe twarashoboye agahaga ishaka tugomba twaje batokwica urashaka kushimwa kama wewe wakabaye ukaba wari mwarimu ukani mukoko uraheze bateka musitu ukaba wari pastori koko uraheze ari musitu ukaba wari gacimbi koko kama chimbi magi ukiga musitu igeze kuja kuhanura umuntu umwe. Hanyuma rero ngiye kumuhanurira ndamubwira nte mutama Imana yakuntumyeko, bati iyo Mana yagutumye iri heshe hewe umugabo nka jewe ngo ndisha yebaka yemwari
naho umuntu yokugaya ntiyoza guhamagara ngo washa ndasha akantu gatoya washa uyo Mana yagutumira hehe ngumviriza ngo nanje ndi umukozi w'Imana nibyo kwera aho twajugumbana naye nk'akaguri gatwara ababizi n'abarimu baraha bamaze iminsi bariko barasenga ngo ndabajanye nibo bangarukanye n'ubu mpora ndababwira nti mwabagabo muzira kaziri sinzohusha muzira kaziri mwabari muzira kaziri sinzohusha mutegerezwa kuguma musengera mpaka nshitse mw'ijuru kuko ubundi nari narishitsemo baca barangarukana kuko nagarutse bariko barahamagara ngo tukubwire ntimuzira kaziri sinzosiba niko nababwiye. Hanyuma rero uwo muntu ndamuhanurira iko ndamubwira ivy'Imana yabwiye nkuko nawe mpaye ndakubarira rega navuze muri rusange epasi wigeze wumva ndakuvuza izina wowe none aha ntituzinanye mutama ntituzinanye none abimireke ntituzinanye uwo ntituzinanye ibaka hari uwo mwumvise navuze izina mwabatware hari uwo numvise navuze izina baciye bajana babatware guma hamwe ukiriye ndabahanurira nyamuntu ndamuhanurira mpejeje kumuhanurira ngo buvugishwa n'Imana babwemerera uko bushitse ngo je nanje ndi umukozi w'Imana yego niko uri umukozi w'Imana kandi nivyo mwabatware utazobikora neza Imana izobimubaza kuko Bibiliya ivuga ngo n'abaganza n'abakozi b'Imana hari nabo Bibiliya yita abahozi bashitse uburake bw'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo nta musaza yambariye inkota nene je nabyanditse ni Bibiliya yera hama rero muteze kumubwira nakagaye keshi ngo genda ndakugiye ngo ba erega niko bimeze none Yeremiya we ntibaciye bavuga bati fata urwo rugawe murushire mw'ibohero mbere mu ruhinja z'intica ntikize tuzohura ninagaruka mugabo aribagira ko hari umumarayika yamanutse aza kumwosha ngo genda woshe hawe aje mu ntambara agire gute akweyo uwo Yeremiya nawe ce mufata muje kuboha sawa none gabaza ngo gupfa kutuboha je naje barampize bararondera Imana nayati hewe ntuduge cugenda uce mu cibitoki ucubaza umare y'imisi 5 turakoze mani erega hari igihe Eliya yahunze mweri yamwe mubifata ngo ni intege zonyene reka sigahosha ewe yumvise Yezebeli ati ngaho atejo nkaya mangoreta kugira nkuko agize nta numwe yahagumye nta numwe yahagumye na Yesu humvikanye ijwi umumarayika cyagenda yumvise ko Herode ari karamuhiga umumarayika cyagenda umviriza hungana umwana na nyina ubajane muri Egiputa gushitse igihe nzo kubarira umva Yesu atabanje kwinyegeza rega ntiyari bwagere kwapfa eza buru uvyumvise musitani yayivuze ati iminota mikeya mfatire Zabuloni uca wiruka ugacupa mu rumonge ugacutemesha nimba uzoruhukira Tanzania nimba uzoruhukira mugabo uranyagika baza kunyaga amagara je nanje Imana imbwira ngo raba inzira ija mu cibitoki aho kuraba inzira iduga mu Rutana naravye inzira ija mu cibitoki imisi 5 n'inyegeje rindiriye Imana ari vyiza Imana yabikiye abera erega ni Imana nobivugereka ni Imana erega ni Imana nobivugereka ni erega ni je nari mpejeje kumubwira ambwiye ngo ubuhanuzi bwemerwa uko bushitse numva muhemana araje n'agashavu kenshi bakozi b'Imana hari igihe umukozi agira ishavu ry'impwemu kandi bikaba ngombwa kugira ishavu ry'impwemu erega na Yesu yararigize urazosoma urabe hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka uzusoma urabe Yesu bamubwiye bati Herode ariko arakurondera ngo akwice ishavu rya Yesu ry'impwemu riraduga batigenda mubwire iyo mbwebwe bakabagwaye barakira
arakiza abagwayi umunsi n'ejo. None yavuga kuvuga ngo genda mubwire iyo mbwebwe, mwebwe ntabyo murasoma icyo jambo. Reka basi ndabereka iyo ryanditse, naho ntarasoma ijambo ry'Imana, reka ndabereka iyo ryanditse. Iyo turabeme ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ushobora kurisanga mu gice cya 13. Genda igice cya 13 turabe ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 13 umurongo w'31. Ninde yashitse 31? Soma turabe ubutumwa bwanditswe na Luka igice cya 13:31. Ntawashitse? Bikeretse ngaho ngo genda mubwire iki iyo mbwebwe. Hari igihe umukozi agira agashavuka impemu, nanje abwiye ngo mbere muvugishwa bwenda ugaruka kubanye, mwe mwabonye tuje turahanura. Reka ndababwire ibanga rimwe bazi, reka ndababwire ibanga rimwe kandi nta kibazo kubivuga, je ntibintera ubwoba. Jewe Imana yarantumye imbwira ngo genda uvuge, mugabo ikishiramo akantu, kandi nanjye nca ndagafata, kuko umumarayika yambwiye ngo icyo uzosaba byose bizobako, icyo uzovuga byose bizobako. Camba ndagafashe, ni nako kariyo, iyo ni nkoho nzokwitwaza. Ho ya nkoho nahora ntwara yo kurasisha amasasu nayihaye beneyo, niyo ndayirose iyindi. Candaza rero irantuma ngo genda ubabwire uti hari ibintu bitatu, hari kiza, hari inzara, hari inkota. Ngo mpindukize amaso inyuma nkaza asanga Imana imbwiye ko haje inzara, nanjye mfise abana 7. Nari ngifise abana 7, ubu mfise 10. Ko baje batangara ndetse mu 10 ja Yesu ni sawa. Imana ntanzi kandi n'abazo ba 15 je nta kibazo mfise. Ibyo bibarambiye ngo nzara batatu kubera iki? Kundi mudogiteri yambwiye ngo none ngo itegeko n'iryashikanaho nirishake riyize, nzoca mpera aho rigeze. Nzoba ndiko ndasaza, n'iryatangura kuja aplike ngeze kuri 12, nzoba nsigaje 3. Nzoja namubwira nti erega je ni 3, none abandi kwitegeko ritari bwabe itegeko. Cyari ubwo bafise go abantu muri no misi yacu hasidi bagiye sinatayintumwe. Muri no misi yacu abantu bariko barakara ngo none ngo bazorya gute, none bazobaho gute. Ninda afise abana 3 ngaha, nere gukomoka umuntu yo bafise abana nka 3 ataye 3, ntabari mu bavyaye 3. Yesu aguhezagire mwabarya 3 bose ni babaye kubera wewe bajya 3. Imana ehenda babwire mwari mabimereke. Je mfise umwana umwe icabona nguda nambara ipataro imwe. Je nagize ubukwe mfise ipataro niguriye imwe n'iyindi imwe mwarimu yangabiye. Mwabarimu ntiturabakene. Oya mwarimu apana kujambara inuzeye iyeboyebo 3 kuranya. Ubwo bumuga nibisanzwe twese tugendana ubumuga. Apana kwambara ibirato 3 ruzeye nawe ari karajamba n'amaguru mu rusengero, agenda moya 2 n'ibirenge byonyene. Oya wapi? Je umwarimu mwarimu ambere yangabiye ipataro 2 bimuteye akagongo. Yitwa mwarimu Leonard, no ndamukunda uwo mwarimu yambyaje ubutumwa, kandi ni nayo mpamvu bashi nahazogenda yunamye atagishobora kuva hasi, nukuja ndashira mu mugongo mpeka itugende, kuko niwe yanyerekeje. Yangabiye ipataro 2 nambara ipataro imwe, kandi nane mfise umwana. None ubugeze kuri 10 ko barya, kandi nta numwe agwaye kwashari. N'ubugeze kuri 10 bararya kandi baramba. Mugabo mfise umwana umwe nambara ipataro, ibigogo birama. Abana batera inzara ngo buri jana ndabagaburira n'abanyamugisha, uko nabyara umwana ariko ibyo kurya byaza.
uzi ibigori naciye ntangura kwimbura sha urazi ngeze ku bana batanu urazi urabe ko n'ubu ndabirya n'ubu ndacavuga ibuga n'ibigori ubwo nimbuye ku mwaka uheze sindabuhetse umankeca butewe. Imana nayo ngo iranyarutse no kwereka ati ibyo uzosaba byose bizokuberako. Akomba ndakumvisha bati genda ubwire abana ati haraje ikiza haraje inzara. Imana yo mu ijuru urakoze ingene babwire bihane nkacaza bukabyimbira nkababwira ubutumwa bwiza bwo kwihana abagira ubuntu bakihana batihanye nabo birabaraba nkaca ngenda ntimana naho uvuze ko haje inzara uribuka ko mvise abana ndwi ntibazokwicwe n'ikigoyi uzogira kandi gacu twebwe utunyegezamo bitaruko naho burabigumye ibyo bintu uzobizana jeni nava mu isi. Ewe waruzi ngo arabyibagiye none se yambwiye ngo ibyo zose bizoba murarakaye muciye mushavu bamwe mwasenga ngo Imana ishitse ivyemeye muciye mubaba eka Jesi ndababara kwe ariko abona hebuje bo mubayi sinavyibagiye baga shiti mwihanye aha nta kijama kiraha shiti mwihanye ntuzovuga ngo nari gacimbiri ntuzovuga ngo nari mwarimu ntuzovuga ngo nari pastori nico catumye ngwana oya Imana ntigwanirwa reka Imana yigwanire. Murababaye none dutunga imiseka. Imana yambwiye ngo dukubite imbwa n'imbwebwe bireke konona ishengero ry'Imana. None hera amashengero ry'Imana ugwaruka ruraduheze ko bariko barasambana bariko Mana we kubera iki gusenga byarabutse aho kurwanya Shetani bagwana igisengesho ntibamenya ko Satani abubiriye mbere nabungere babijako ntibamenya ko Satani abubiriye amaso y'abakaza baramenetse ntibaba bakibona ibyo bahora babona. Yesu nadutabara mbega Imana idutabara. Murarakaye none ko munjanye garukana umutima numvise ubundi muririmba ariko araririmba neza ngo garukana inanga ya Dawidi garukana inanga yemwe bakundwa hamo gusenga ukuririmba garukana inanga ya Dawidi nanga ya Dawidi garukana inanga ya Dawidi garukana. Murakoze hewe urarakaye urashakuye ati wa mugabo yatuziye na sije none ko mpwe muyera yabizanye kandi Imana ikambarira reka ndababwira kandi yewe kukubera icyo kibazo nagize mu kumunani mu kumunani birangora kumara umwanya nicaye niyo ndi gusenga kenshi bisaba ngo mbe ndahantu karambarara mwanya munini naho tuzoba turi kumwe uzosanga naryamye kuko urumva nicaye umwanya muremure n'ingorane none ko atakundi rega Yesu yabigize uko nyene rega Paulo yaravugira Imana mugabo ariko aravuga Imana ijisho ngo amashira gatemba ati cyatangura gufundikira none jeho gute nta kundi nuko nyene yabishimye Yesu mugabo reka ndababwire jewe nijoro naryamye sinziriye Imana ibwira ubutumwa tegerezwa kukubwira je nari sinziriye kandi nasinziriye bwici kuko isaha 8:09 niho nagiye kuryama saa 8:09 camira nk'usinziriye kandi akanya gatoya Imana ikimbwira ubutumwa ngo nze ndabukubarira kandi ni nayo mpamvu naciye shimangira sidasoma n'ubutumwa ngira ndabusome hanyuma ndabuherezeko umviriza muntu w'Imana bakozi b'Imana bagenzi banje abahamagawe n'Imana turiko turakora Imana uyu munsi mugabo ejo ntaho tuzi turashobora kurangiza tukava kuri iyi si y'abandi ariko ngira ndakubwire nimba wagwanye n'abutazi nagenda guhebutse igihe kirageze. Abantu no munsi ikintu kibishe n'amashari barishwe n'ishari umuntu akagira inzigo na mwene data aho abantu bagira inzigo kugeza aho umuntu akorera Imana mu rusengero nta
nashitse ngaha nguma neraguza ndaraba nabonye ngaha mwarahinduye aho nazaniye asa gutyo. Umuntu akoze igikorwa cyiza wanashakaga gukorera Imana, jewe wabikoze ntawe nzi, nimba ari wewe nimba ari urya ntumbaze, mugabo n'igikorwa cy'Imana umuntu akoze umuntu akakirakarira kugeza aho umuntu baca bamwagiriza ngo umufiri maso. Wabikuye hesha nutihana igihe kirakuzi, cyangwa n'ugomba ni wihane uzoja mu ijuru. Amen, amen, amen. Niwihana uzoja he? Ariko nutihana gihonomi irakurindiriye. Naryohewe reka ndakubwira ibintu namye niyumvira. Je ndiho nk'umuenjeniyeri mu bwiza, kuko nakari niko karakazi kanje. Namye ndahitegereza burya harabye ndahasubira basha uje kumfasha kuraba ibi nyene twasanze ngaha tuzobikora ikayere. Urazi nyene byoshe burya buntu naravye ingene babwanditse baracapa neza sha. Ingoro y'Imana ikwiye gushatsa ikabegura, urabona ingene ishaki abibereke. Ubona gute i Nazareti? Ni mahoro Nazareti. Ubona gute Nazareti? Wewe baza ngo bacapye nakurya byo biha ajya naho Satani atembagaza arabesha. Tuvise Imana rega baduhaye akazi, rega baduhaye akazi, mwanyuma baduhaye akazi. Ibinebwe nabyo bigaca bimwewe cyo turagwa mugowe niki wayo inzuzi wacu zozo zitembagaye ntiduca twuka habishwe yo kwama yishaka itembagaye. Kandi Imana ishimwe none babana bari bahari hari uwapfuye se iriyo nonera wimutse yari gukunda ko nza gusubira kugandara kandi hanyuma bidibyo nasengeye Imana kandi Imana ni nzima. Ameze neza Yesu, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza cyane. Ndamukunda Yesu, ameze neza, ameze neza Yesu, ameze neza cyane. Umva higana kubwira inkuru twebwe ntibidutera ubwoba n'ibyashaka tugende. Jewe nabwiye uwundi umviriza neza yari kwahiga kugeza havuga ngo bazondasa ni nta kibazo. Jewe ni wandasa uzoheza kundasa nje nigira mu ijuru. None hari ikibazo kandi ga yarabisize mu ngiro, yarabisize mu ngiro. Amara ntandaryama nasinzira nkuko nari ndyamye ngaho iwanyu, ndyamye sinziriye. Imana imbwira ngo ntuzoce hariya, nari ahantu ngaha hafi yo mu ntuze y'Ibururi. Hanyuma rero Imana ikigira ati ntuzoce hariya iwanyu. Mu gutaha canandika ipikipiki, wewe nk'ubu uriko urataha ikayero, uyu wewe aca habona nkaca nandika imoto ndayijana Buraza hariya. Woca uvuga ngo umuntu arakomeye cyane, tuvuga bataragwaye. Imana yabwiye ati erega niko Bibiliya bivuga. Hari uwabwira ngo ukore iki hano ngo njane inzira wazananye, ubundi nawe ukamubwira ngo ntusubire guca muri iyo nzira. Je nanje mbwira ngo ntuce hariya ngo Cigitega. Ndandigisha uwo munsi hari kuba Mungu ndavyibuka, nigisha nyarutse ndanyarutse mu kwigisha ndiruka. Isaha 5:10 nari mpejeje no gusengera baza kwa Yesu. Ati uyu mugabo ni biki? Pastor ati tuje ku meza, ni pastor sinjya uyu munsi sinjya. Pastor ateka iri bara ryo bari guye nta kundi kwitambukije mugabo kuko umutima wari uhagaze. Ndagenda ndakora ko ni tereka kwisha koshi yaje ku moto nkanda yandika yewe nayirabishije Igitega. Abandi nabo barabunze bazotwisha ryari shabu zoduhiga mutinde mugende kasi bazoguhiga batinde bagende. Uwo mushatsi utanguye kwera ku mutwe were wose. Ejo nandi ndamutwenza pastor, nandi namutwenza ijenzo mutanga gusaza
kuko naje muri ya myaka 2 n'ubu niko namusanze je nije nashaje kumurusha abazoguma bahiga ntibazotubona kabisa turirimbe gwanira kumavi gwanira kumavi gwana satani arabona ko turi mu gushika muri ca gihugu gwanira kumavi gwana shengero bakozi undi yavuze ngo webazo nk'umunsi wazo wo gutera ibombe sha amabombe y'igihugu nagupfa konona rero urazi ko nubazibika neza reka mwe ntavyo muzi muratubaza twe twaciye urazi ibombe y'igihugu ukuntu izimvye bayibika kure wowe bazogutera ibombe aho ubona ndo kurinda gusohorera ibombe abandi nabo navuze ntihari abantu bagowe n'ukuri kwamo umuntu arahiye aba yariga nakumwibwira ikintu none ntiyaje nagumye ndamuraba namuhutse nakumwibwira ikintu ngo bazogoha uburozi shani ndafise ubukaze ntawe mumbone afise ubukaze rwose none ko je maze pastor je maze kumisa umukane kane rimwe barimpaye mu mata tuja dusangira n'umupastor umwe wo mwishengero kanaka yaragurutse kera ari mwijuru je nanje mbejeje kunywa cyangwa ntembere bigaca rihinduka umuti wo kumvura inzoka n'amibe aje amibe singira namba je uzanye ibintu bishushe shiramo uzanye ibikanye shiramo uzanye ibyayenze shiramo uzanye ubududu shiramo uzanye imyumbati shiramo je nta kibazo mfise je namibe fise none bayihaye isumukane yovahe cyarahwereye ngo bazoduha isubazo nindafise ubukaze kuko n'ubundi bari bamugereye imbere bamuhereza 100,000 mugabo Imana ibwira ngo genda ndagutumye genda kandi ubabarire ntandagenda ndababarire irakindi nazo yazibitse nigumyashe eshe wompa mu nka 3 n'ukuntu nikeneye no menye mugabo ntiyamara babaye kuduha uburozi gusa twe n'umupastor araho umushengero rimwe kanaka iminsi 3 ntiyarenze yaragurutse twaciye turirimba ngo aheza mwijuru tuzohurira acagwa mu mpore nanje ndacagendagiye ebaga mama uzogenda hageze mama hageze ko ataragera tugumaho hanyuma rero bagaca ubundi yaciye yita umwana barajigwa nta ngorane barajingitwa mugabo tube mu Mana tugwanire hehe mwabasezere ko gucika intege wowe usigaye nahomye nasomye hariya mu byashwe Yohana ngo yemwe basigaye bituatira reka kugira ubwoba nanjye niyumvira umunsi umwe reka tugende hariya muri Bibiliya igitabo cy'ibyashwe Yohana kugira ngo bikunde Yohana yandika igitabo cy'ibyashwe Yohana byabaye ngombwa ngo abakozi b'Imana reka kugira ubwoba byabaye ngombwa ngo Yohana apfungirwe aho badapfungira abandi babanza bamujyanye Patimo abantu baramaneje karubura amabuye y'urubura ati ibyuma byaho iminota 15 amaraso yose azobakamye bati turamushoboye mugango ku munsi w'Imana Yohana ariko arasenge hebashe ngo hari ku munsi w'iki ku munsi w'Imana Yohana ajya muri mpemu atangura kubona tumviriza ivyo bantu byandike ngo Yohana yatereje amaso hirya abona usa n'umwana w'Imana atumviriza ivyo bantu ugire gute cyandike wandikira umumarayika w'ishengero ry'Laodikiya atuwita ameni icabona cyo kwitirwa kandi cyukuri inkomoko y'ibyaremwe n'Imana aravugira ndazi ibikorwa byawe kuvuga kuri mutima kandi uruwagize gute shaka ibivuga uruwagize gute uvuga kuri mutima ariko urumeze gute urapfuye n'uno munsi muraba
bagwije baricaye umenga ni bazima kandi barapfuye. Imana yambwiye ngo ndakubwire ni wihane. Erega nikenerwa ngo tugende mu kizinga twicare hanyuma mpemu yeratse. Yemwe basigaye reka kugira ubwoba ngo baratugwanije bazotwumva bazotwisha. Icyo cyatumye tugira ubwoba abakozi b'Imana, nicyo gituma ubona dusigaranye ishengero naho umenga riracyabona n'intere kuko rigira ripe. Yesu nadutabara. Murarakaye? Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Byari nkenerwa ngo ba Yohana baboneke tubanza twishare mu kizinga. Uwo munsi Imana imbwiye ngo hunga, naciye ntemesha ndagenda sinabyibagiye. Ndagenda ngeze mu Cibitoke nshikira kuri mwene data umwe w'umudivantiste sinzobyibagira. Mugabo twakoranye mu Gifundu nigeze kumukoresha inyanzarake. Hanyuma rero kuko nahunze ngenda nkutazi yaje. Mugabo warabwiye ngo uvugishwa bwemera uko bushitse, namubwiye ntuviriza ejo nkaya mango umumarayika azoramanutse kuko yabwiye ngo nindakubarire kandi amanutse agukuye aho wari uri, intebe wari wicayemo ntugiye kuvamwo hariya, ntugiye kuvamo. Tegereje kumubwira aranyitegereza n'akagaye keshi ngo je nanje ndi umukozi w'Imana, ngo kubera ko Imana itabimbariye nani ngombwa ngo nibyo wawe ukibikubwira. Erega biba nkenerwa ngo mwarimu aha nahashaje ngo ahaguruke azane na Bibiliya ashitse ikaraza nawe umwitegereze mu maso ashike ngaha ahagarare atangura kuvuga ngo Imana ishimwe. Ariko aravuga ngo Imana ishimwe acakubari ati we musambanyi we wagisuma we uzoja muri Gihenomu. Nawe ugire gute wumvirize mugabe ijwi riciye muri mwarimu. Erega ariko avugishwa n'Imana niwe wamuzanye se. Wabonye yahovye imisa ucabibaza ngo nibisanzwe. Icara mwana Yesu aguheza gito ucabibaza ngo ni ibintu bisanzwe. Ngo je nanje ndi umukozi w'Imana arifata neza. Sha ejo nkaya Imana yambariye hari ugwete ruje umumarayika agukuye muri iyo ntebe wari wicayemo ayicaritsemo mwene so wanyu, kandi uwo wagaraguza agati niwe azogukengera, uwo wari uzi ko azokubera injungu niwe azogusunaguza agati nawe. Ngo hoca imva imbere aca ategeka abantu canurira ibisi. Ndayishitsemo umumarayika ati vamwo. Mugabo nayivuyemo impuzu meze kuzihindura ati vamwo. Candavamwo cambwira umushoferi bimbayeko nti niwagenda ugeze ahanaka uraja kundabira ko atabaguhagarika kandi uje kumbwira nti akira telefone yanjye. Akira yakira aranyonga imodoka ageze ahantu ati hagarara. Kanga muntu mwese hejuru bose bati ati wowe ntivisa ateka ati witwande. Bariko bararondera yo hori cy'ubonye uwo muronkaye uwo mubona se. Erega Eliya yaciye yibwira aragenda ashitse mu isenga carinjira yigumira hehe yigumiye mu isenga. Amen amen. Yigumiye mu isenga Eliya gumayo. Umumarayika araza tukora iki? Ati jeni ngaho kubera ishaka ry'igikoma. Ararondeye hori cy'ubonye Eriki wapi none byari gukunda ntaramenyana na bakeye. Namye ndamurondera papa wiwe sinzi yagiye mu bikorwa. Ega Yesu ni sawa. Pastor Yesu aradukunda kwe. Aha ntacyo tuzoba mwari, ntacyo tuzoba mwari, ntangorane wewe upfe gukora mu bwizigirwa. Mukaba mwabari mu mbabwira ubu utari gukora mu bwizigirwa nawe nyene agiye kuvamo. Nibyo Imana yabwiye ngo nze mbabwire nawe agiye kuvamo. Ntizoraba ngo ufise ubuhanza n'ingingo ya Imana iraba ko wakoze mu bwizigirwa. Nutakora mu bwizigirwa izogukure ngaho yari yaragusize. Nimba ari mu bugarimu, nimba ari mu bukontagita, nimba ari mu buririnzi izogukurura igukure. Yesu nadutabara. Murarakaye none ko mushapu
tunezerwe ririmba gusa ikigazi gifise amateka meza. Aribuka umunsi na zino umenga yari mutamahano niwe yanyigishije ikigazi arambi ku kigazi n'akantu na kamwe gapfa ubusabati uhereye kuco bambwiye ngo nibo barambiye amazina yabo yavyo naravyibagiye mugabe ingazi ndazibuka n'ibindi ibisoko nyambara ibisoko kabyoze mugabe ikigazi gifise amateka meza tuzomera nk'iki Abaheburayo 2:5 dusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo mwirinde ntimwage kumva iri kwiravuga babandi ko batakize hamwe bangu baburiye mu isi ko tuzorushiriza cyane kudakira namba dutera ibitugu yituburira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryanyiganyije isi ico gihe ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatibitisha isi si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana ugukurwaho kw'ibyaremwe kuko ari binyiganyizwa kugira ngo ibidashobora kunyiganyizwa bigire gute bigumeho. Nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye tuyubaha tuyitinya kuko Imana yacu ari muri butongora. Yesu nabwo icubahiro. Jambo ry'Imana none ntimwahejeje kuyumva sinababwiye none mwirinde ntimwange kumva iri kwiragira gute iri kwiravuga babandi ntibakize hamwe bangu baburiye mu isi babandi bo mu gihe cya Nowa. Umviriza ndababwira inkuru n'Imana yabinyibutsa n'ejo zorisubiramwo. Muntu w'Imana mukunzi wa Kristo we wakiriye Yesu uza wirinde guhemukira Imana nutayihemukira nawe ntizohe guhemukira. Ariko umuntu ahemukira Imana abantu barazi guhemuka mugabo nagenda abona amaherezo y'abahemutse ntiyabaye meza. Wirinde ntimwange kumva iri kwiragira gute. Nimba warahemutse wihane kandi ni wihane uzoba amahoro ariko nutihana hari agatigizo gakomeye hari akaga kaje ibyo wazigakuviza uzobirondera ubibure. Mwirinde ntimwange kumva iri kwiragira gute. Shengero ry'Imana ntimwange kumva iri kwiragira gute. Ngomba amajwi hariya ntimwange kumva igira gute. Iri kwiravuga babandi ntibakize hamwe bangu baburiye mu isi tuzorushiriza cyane kudakira namba dutera ibitugu iyituburira iri hehe iri mu ijuru. Hariho Imana mu ijuru ndahiriwe umunsi urizina nzoja
kandi baragendanye, acagenda yakira amahera. Ahemukiye nde? Yahemukiye nde? Mugabo amaherezo yamutanze gupfa yaciye yiyahuye. Ndasubira nitegereza aha nyene muri Bibiliya, Moridekayi nta kibi yari yakoze. Mugabo haza umugabo yitwa Hamani aramuhemukira aho yiyicariye kw'irembo. Mugabo amaherezo Hamani yamanitswe ku giti, Moridekayi nawe ariko aratembera. Amen. Abantu batahemukiye Imana tuzotembera. Bakozi b'Imana muyumve, umuntu atahemukiye Imana nawe wahura n'ikibazo uzotembera. Mugabo wawe wahemutse vamwo ahuragiye. Nabonye n'abandi benshi bagiye barahemuka. Namwe soma muri Bibiliya, urazosoma urabe muri Daniyeli, abantu b'abashikiranganji impuze ata kintu bari babuze, bahemukiye Daniyeli kugeza aho barondera intebe Daniyeli yicayeko. Bati mbega twomuronka gute? Bati nande tuzomukura atari mu byageze by'Imana yiwe? Bose baca baje inama. Mugabo bahejeje kumuhemukira, ndakundi iyo Mana idahishwa kandi tinyegeza. Daniyeli yarasenze, ageze mu bwoba bw'intabwe aziryamamwo arisinzirira. Babandi nabo baragenda bararorama ngo Daniyeli twahejeje. Nuno munsi abantu uzokumva bavuga ngo urya wewe ngo vyahetse. Ko namureze kwa pasitori vyahetse, nimba ari pasitori ko namureze kwa mwungere vyahetse. Ariko unyumvirize neza, umuntu ahemutse niwe yamagira ivyago. Mugabo utahemukiye Imana ntaco uzoba. Amen. Mvugira ati amen. Mvugira ati amen. Nagira ndakubwire ntujugume canke ngo ugire ubwoba. Oya, wewe kutahemukiye Imana ntaco uzoba. Ico wirinda no guhemuka, kuko umuntu yahemutse yamapfa abandi bariko bararorera. Abantu bahejeje guterura Daniyeli bamususe mu bwoba bw'intambwe, itiro rirabura mu bami rirabura. Bukeye mu gatondo ati Daniyeli we, yewe Daniyeli we. None ntiyarabize ko ari intambwe mu bwoba. None niki catumye? Ningi catumye azinduka ati Daniyeli, mbega Imana yawe umve. Yesu rashimwe. Mvugira ati amen. Reka ndakubwire ibanga nabonye kandi sinzorivako. Pase naho bagomba bakampika ndiko ndasenga Imana nzoguma ndayibarira. Naho nzoba ngeze mwibuye nzoyibarira, ngeze mwishamba ndayibarire, kuko je narasenze kugeza aho niga kwijambo rivuga ngo muzofata inzoka. Jewe nazifashe ku mutaga ndayibwira nti ntuzire kurenga ngaho, nturengaho. Ndayicira umurongo mpagaze hayi indaro, irahaguruka igira nkuko isigara indabira munsi. Ntumviriza, sindabana n'inzoka. Ryama hasi. Iciranyumvira ngo iryama hasi. Iwe ukora iki ngaho? Toka genda katiraho nyene. Ishikatiraho ntivyabindi nivyo ntabibonye. Ega Yesu nisa. Udahemukiye Imana ntaco uzoba. Amen. Mvugira ati amen. Udahemukiye Imana ntaco uzoba. Mugabo ahemuka atanyanduruko niwe bazomara mama. Yesu ni mwiza. Umwami aragenda itiro rirabura. Bukeye mu gatondo ati Daniyeli, mbega Imana yawe. Erega ntiyavuze ngo Imana yacu, hariyo yarati. Umwami ntayo yarazi. Mw'abakirisi reka kugira ubwoba, abakirisitu bagenzanje reka kugira ubwoba ngo bonyica bakwicira iki. Niwashaka ataragahanga, niwagomba ugomba upfe. Mugabo upfire mu biganza by'Imana upfukamye uri kurasenga. Hari ico bizokubwira. Amen. Ligo
amen. Umva, hari ibyiza Imana yabikiye abera, wisenge hari ibyiza Imana yabikiye abera. Erega ni Imana, 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 erega ni umukozi Daniyeli yarafise Imana, umwami ntiyarayizi. Uyumviriza neza, nico catumye umwami azinduka. Ariko ntutakaze ijambo rivuga ngo mwirinde ntimwanke kumva iyiriko iragira gute. Nari mfise akandi kazi nari gukora, mugabo Imana imbwira ngo ge. Umwami ati Daniyeli, mbega Imana yawe ukorerana ntaryo. Erega abashana we nyene yarakibutse. Turahiriwe bakozi b'Imana, pastor, turahiriwe izokibuka. Mugabo ku muntu ariko yumvira iriko iragira gute. Turahiriwe. Daniyeli yari yayumviye, aca baraza ati Daniyeli, mbega Imana yawe ukorerana ntaryo yashoboye kuzigama muri izo ntambwe. Daniyeli n'ijwi rituje, yo niwihiyo senu wanze urabe, uryamye ku ntambwe, igikoko bari baguhaye ngo kikurye, uryamye kuraciseguye, kandi cari kije kugira gute kukurya. Mugabo uryamyeko, bati nabonetse imbere yawe atagicumuro, kandi ntaco nakononeye mwami guhora ku ngoma. Ati Imana yarungitse umumarayika, yazibiye iminwa y'intambwe, ntaco zankozeko. Bati turayo, umviriza neza, turayo mwabasenzi muriko murasenga Imana, haraje igihe kandi bazokurondera. Mbere hagera igihe batubwira bati nimuveyo, reka kwinyegeza. Erega Yesu yaciye avuga ngo yambwebwe, yenda mubwire iyoke, mubwire iki, nta bwebwe ziriyo ngaha. Wa mugabo rero arahinduye agira gute, none ni jewe wasomye gute, subirayo urabe. Erega bahava bibaza, mwavyumvise mwebwe, mwavyumvise? Ni Yesu yabivuze ngo genda mubwire iki. Murarakaye, murababaye. Daniyeli barakuye mu bwobo. Iyo sene ntutse ari nkawe, hasi ubyumva butari nkawe. Iyo sene nagira ndakubwira wirinde, umuntu ahemukiye Imana niwe azopfa. Baca barazana abagabo bagiye kurega Daniyeli, babandi bacinga icanditswe, bati ryamumvuze yo guhora ku ngoma, nta yindi Imana ikwiye gusengwa atari wewe. Bati rero ko mwavuze muti nico bamusenga, Imana basenga, abayuda basenga, iyo Daniyeli asenga nayibonye imukuye mu bwobo. Reka nanjye ko mwasenze ndabe ko bija gukunda. Biraja gukunda ko basenze umuntu atayindi Imana igiye gusenga atari umwami, biraja kwemera. None baca barajana batererayo. Nama nkunda kubwira abantu, mwabashinga ntahe kiriza amako turabo bashinga ntahe mubatse, abashinga ntahe mubatse. Erega twe turiyemera, je nanje ndimwe. Hewe ndabonye ikintu tuja gusengera, basi ndabonye ikintu tuja gusengera. Nta basore mugira, nta basore mugira, nta basore mugira kweli. Ndabonye ikintu tuja gusengera. Abakobwa, abakobwa kiriza amako turara, kiriza turara, kiriza gose. Turababonye mwebwe, turabasengera. Tugiye guhamagara imisore ize kugira ngo dutangure kugirisha ubukwe ngaha, kandi nzogaruka ngaha nje gushima Imana, kuko umumarayika yagenda aravuga ngo umwaka ugeze aho uyu ugeze. Amen, amen. Vugira ati amen. Sije nitumye, n'Imana yantumye kuvuga ibi. Yumviriza neza, wewe wafashe mvugira uti amen.
abantu bahemuka nibo bagiye kugira ibyago, ariko umuntu atahemutse wumva Yesu yaciye avuga ngo genda mubwire imbwebwe ati uno munsi arasenda iki abadayimoni, n'ejo mbere na hirya yesu arasenda abadayimoni. Imbwebwe rero tuzirukane mu izina ryanjye, amen. Ndasubira nditegereza abona bari bahemukira Daniyeli, mugabo amaherezo niwe wapfuye. Daniyeli nawe aragize gute? Arahagaze ati kurayo. Namye nihisene ndiko ndiyumvira ingene yicaye. Hariho abaririmbyi bari buzuye mpemu yera, bariko bararirimba nagiye numva basizeko zoryama byanke kame byanke uko nifata, zovuga ntangaye ntibi byose ihawe kubuntu, icyumarariwe zohamagara zakunka za Yesu. Hega mweyo ko mwaje ubwambe iki mwatanze, zinjira mu nzu yubatse na Yesu nakubwire, rukunda mporaho zatidore mugabane wawe, inahangana n'umubi cyaramurenge urupapuro rw'umutsindo yewe rwakiriye, zoryama byanke fukame byanke uko nifata, zovuga ntangaye ntibizo ihawe. Amen, amen. Nzovuga ehe bakunzi bacu, ndahiriwe. Murankunda kubwira abantu iyo ndiko nabwira ubutumwa abantu tuzinanye, niyo ndiko navuga ubutumwa ikayari wacu, ndavuga nti ndahiriwe kuko nta kintu washinja. Nababwiye nti n'ubufise ico dupfa araza twuzure, jewe nivyo ngomba. Naho mba ndi kumwe n'abajenama bagenzi bacu, naho mba ndi kumwe n'abavuga butumwa, naho mba ndi kumwe n'abapasitori banje, ndababwira ntufise ico dupfa araza tugiheze. Jewe nishakira kuja mu ijuru. None nawe nudaharira mugenzi wawe kandi uzoja mu ijuru? Reka nibwirira abantu badini muze tubaharire naho batuvuze nabi. Amen, 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 amen. Mvugira ati amen. Nimuze tubaharire naho batadusavye imbabazi, tubaharire. Bakozi b'Imana naho batadusavye imbabazi tubaharire, kuko turiko turaja mu ijuru. Twebwe dushaka kuja mu ijuru. Mugabo munyumvirize neza, wa muntu atarihana ntaje gusya bwose. Namwebwe bakozi b'Imana, umuntu yagiye mwazirya nzira mbi ukaburimwo wagiye kugwana utazi ibyo uri kugwanya ibyo ari byo. Uno munsi mugeze aho mwitana abarozi kane, nagiye ahandi hantu hamwe nari mfitemwo abarozi mu ishengero batatu. Hama rero nca ndabaha ikibazo, none ndababwira kandi yashantangika akarorero kurindi neko mwebwe tutazinanye, ukuvuga aho umuntu ubunza namaze kumenya uriya mu mama, ndamuzi ko ari mama wa Thierry ujya barasa ujya kuva mbino na cenda agafata mu, kuko navuye ino umwana wiwe ari wacu yagenda arifata mu mutwe, basigaye mwese bagabo kaye nitwaciye duhana nimero. None wa muzi mvuyaga hose ho wazirokeye buga yashantanga akarorero kurindi. Aya ariko ntaco, reka tuzihorere kuko bona umenga murarambiwe, reka mbareke. Ariko nyumvirize neza muntu w'Imana, byarashitse hari ikintu nabonye mu ijambo ry'Imana, ugomba guhunga Imana uyihungirako. Mwari ugomba Imana uyihungirako, naho waba warayicumuyeko. Nabonye Imana ifite imbabazi nyinshi. Amen. Imana ifite imbabazi nyinshi, kumwe mugirira imbabazi abana banyu. Hebasha umwana naho yoba yacumuye
urazana inkoni kandi wabonye ko yakosheje. Nama ndaba abamama nibo babizi cyane, afashe umwana yamufatije ukuboko kumwe ukundi kuriko kurakubita, nta mwana mwikuragira upfu. Umwana agenda kuri nyina yinyegeza mu maguru yande ya nyina, nahari wari karamukubita teragira gute yegereza. Bisigura ngo iki? Imana naho yo gukubita niguhezayo mu gihe atari wowe uvyase, ariko ni wanka kuyegera izoguheba. Yesu nashimwe. Yesu turamufise. Mbega niko sha ubihamvye atabihamvye nibinyene, none ushaka ngire gute? Subira usome hajya nyene Abaheburayo, kandi nja meza reka nsome ibice bibiri ndabisomere rimwe. Abaheburayo igice ca kabiri. Soma Abaheburayo igice ca kabiri. Ndakureka utahe kuko ndabona warambiwe, ariko naho ubikritika cyangwa ukabipinga nibyo nyene nahawe. Jewe nimutabibona Simani zo yarampamagaye, kuko ibi mu byo mvuze ntacyo njya gusenga ngo manike ikintu nigishike ya nta na kimwe kirimo. Igice ca kabiri usome umurongo wa mbere. Abaheburayo igice ca kabiri usome umurongo wa mbere. Handitse ngo nico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ibyo twumvise, kugira ngo ntidutwagwe akayombekere tukabivako. Kuko ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryagumyeho, kandi icubahiro kandi ibicumuro byose no kutayumvira bikagererwa ingero bikwiranye. Beho tuzokwikiza duti nitwanjangwa ku gakiza kangana gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, kagakomezwa kuri twebwe n'abakumvise. Imana ifatanije nabo kugashingira intahe, yishingishije ibimenyetso n'ibitangaza n'ibikomeye by'uburyo bwinshi n'ingabire za mpwemu yera zagabanganijwe nk'uko yagize gute yagombye. Kijya gice ca gatatu hajya nyene gice ca gatatu nsome umurongo wa 12. Handitse ngo bene data nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubi utizera mutera kureka Imana nzima, ariko muhanurane uko bukeye, bicitse uyu munsi ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icaha, kuko twacitse abasangiye Kristo, namba tubangirije rwose ibyizigiro byacu twatanguranye gushitsa kwihereza. Bikivuga ngo uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu, kuko nkuko mwayikomanaje mu gihe cyo kuratsa. Ni amajambo y'Imana, reka dushake tugarukirize hano. Yesu nabahezanye. Mwirinde ijambo nagumanye niri, mwirinde ntimwange kugira ngo humva. Ni amajambo y'Imana kandi anahejeje. Wibuke ko abahemutse bahemukiye Imana nta mahoro bagize. Abahemutse n'abahemuke bagenzi babo ni benshi twotanga ku burorero. Namye niga ntangura kwibaza Shadraka na Meshake na Abedenego, mwebwe mwasomye Bibiliya. Bahemukiye Shadraka na Meshake na Abedenego, badi babahemukiye kandi ababahemukiye barabo basangiye igikorwa, kuko nibo bagiye ku mwami baticura igishushanyo, hanyuma ugihagarike. Umwami arahagarika igishushanyo. Basha ahagarika iki igishushanyo? Bibiliya ivuga ngo mu kiyaya cy'iduru igishushanyo kirahagarara, barahagarika igishushanyo. Mugabo nabonye ijambo rikomeye, nabo bahagaritse igishushanyo. Umwami yategetse bati tererayo. Mwe mwabonye hahiye ba Shadraka? Mwe mwasomye ba Shadraka barahiye? Somye Bibiliya imbwira ngo babateruye. Umva abagize gute? Umviriza ndababwira ubuhanuzi nabazaniye. Umviriza neza, muri kunyuma. Igihe kiraje
wewe wareze abandi nawe bagiye kukurega, wewe wirukanze ku bantu nawe bagiye kukwirukako. Kandi ndakunda Bibiliya. Bibiliya ivuga ngo umunyakibi azogwa ku wundi. Erega abasenzi sibo bazoguhiga. Mupfasha bafasha niho muri, bakobwa niho muri. Ntiwamugira ngo basenzi nibo bazoguhiga, twe turi n'umwana. Gwanira ku mave gwana, gwanira ku mave gwana, Satani arabona ko turimo gushika muri ca gihugu. Gwanira ku mave gwana, gwanira ku mave gwana, gwanira ku mave gwana, Satani arabona ko turimo gushika muri ca gihugu. Gwanira ku mave gwana. Nubwo nta mwanya dufise wo kuzoja kukurega mwari, rawo dufise bari mumwe murarega. Aho rero mugende bukebuke. Nta mwongo muri sati bitagize. Genda kwa pasitore ngoromba aho gagomba kuboneka neza kugira ngo mwarimu nawe mpako. Ikadawagire genda hiriwe. Emwe muri ngaho niho muri murarakaye. Jewe mwana ntwenza abantu, jewe ivyo ndimwo ni Imana ibirimwo, jewe nta kintu na kimwe nakoze. Reka ndababwira, jewe ikintu naringamije kinini ubwa mbere kuva 2014 nari maze kubona ko akanoti kemera mu mufuko ndagashirayo kakemera. 2014 uranyumva neza, 2014 nari maze kukabona ko kemera. Hanyuma rero Imana mugabo mu 2005 ndiko ndakora akazi kanje mu 2005, Imana yari yambwiye ngo nzoguha kwicarana n'abatware bantwarira jewe Imana. Mugabe 2013 Imana imbwira ngo reka kwizera ibitari byo, nzoguha kwicarana n'abatware batwarira jewe Imana. Kabo nkaraba ngo ndabe ko namira mitere n'indi none tuzicarana gute, kuko akazi nakora nikankundira ko nguma nambaye costume. Ubu ni sawa, hano horo yimarana ukwezi nkangorana. Ubu ndagenda nkicara dushitse nahenda bingene bashaje tumenga n'abashinga amateka. Ndabira n'agakarabati mwizosi. Yesu ni sawa. Ubundi muntu umwe yavuze ngo Yesu yaratuneruye basha ntitukiri nera. Yesu ni sawa, shaje mbere nzomwishimako. Yesu ni wiwanje kwiri. Zoryamba vyanke mfukame vyanke buruko nifata je mvuga ntibi byose mbihawe kubye. Urumva wamenga birakwiye. Mugabo mu 2013 twariko turasenga turi ahantu, Imana itumuwundi mwana yari yiga mu wa kane, ico geze ndavyibagira. Twamujanye nk'uriko barigisha gusenga, Imana ikimucamo numva ngurukiyeko abandi ko bariko barasenga ngo nduhoraho Imana. Nyumviriza nijwi rikaze cyane ngo nyumvirize. Ibaze nawe umwana wo mu wa kane agufashe yacakiye nk'uko ariko aragukankamira anshondera hasi n'ingufu nyinshi, numva ndaryamye makashite hasi kwitapa. Bariko turasenga, umukozi w'Imana nawe arongoye amasengesho arahora, twese turahora. Mugabo je nkumvira kiranshonda ku buryo n'igikarazo gihakwa kumeneka. Umwana yiga mu wa kane basha nikabarakana no arafyonda bankandagirako bati nakubariye reka kwizera ibitari byo, nzoguha gusangira n'abatware batwarira jewe Imana. Reka kwizera ibitari byo, abatware batwarira jewe Imana kugeza. Aravugishwa n'andi majambo arahetse sha andekuye nariruhukije. Naratumwa amenga nagaswi gahushizwe n'agasinga. Ngabo nguma ndindiriye ivyari byo byose Imana yakutse. Kuko 2014 akanoti kari kamaze kwemera umufuko, narakorayo nkakabona. Urumva ndiko ndatembera kandi ababwira je kuva 2014 sinashobora gutembera. Yewe subu ntemberana inoti y'ijana iriko kwa gasore. Oya 2014 sinatembera kuko nkoze ngaha narasanga nk'ibihumbi 100. Nkoze ngaha nkasanga hariyo nk'abiri, aha ngasanga hariyo nk'105. Ndiko ndatembera rero ngo ntambuke gutya nkumva ngo wibaza ngo nagenda nk'uko ngenda.
oya da naratambuka nk'uko nkumva ko amaguru ntiyari bwasumbana nkandagiye hasi narumva ko isi ndagifise mugabe Imana yashayira atati kugira ngo akanyarigabo gahere ibanza kugutwara ibyo waziga ko ufise ikabikomba byose kugira ngo uzosigare wirata umusaraba wa Kristo. Amen. Nerata wa musaraba niho iyo ama umugende wima usa uko nari iyo muti aba Yesu abahezagiye umva narahagarara shandiko ndatembera nkumva riremera hari 2014 kandi mpaye ntembera narumva ko bishoboka. Wawibaza ngo 2014 umuntu nari ifise miliyoni 8 ziri ngaha tarasenda zizigamwo atagitenge cy'umugore nja kuguramwo kandi mu mufuko nkumva ko ziriyo izo 8 ari ziri kuri konti baza ngo yaramahera makeya. None zijya modoka bariko baragenderamwo ntiyagugwa miliyoni 3. Umva nari mfise imiduga ingahe anje nari nategesheje nti ahajewe 2025 akazi ka leta nzoba mpejeje zoca ngenda kwinyongera imodokari gwanje mfasha agafire ntiguma uri kurazungagiza nanye gira bya bindi. Nigeze kumva uwundi muntu umwe yitwa Theogene mu Rwanda yahirimbye ngo burya nta bitugu bitabegwa ni costume, burya nta bitugu bitabegwa ni costume, nta n'ikirenge kitabegwa ni kirato. Ewe aho ngaho bazanye ka kandi ugenda uragira nk'uko uhuye n'abantu naho ucukora ko gusa ati imbisi pasi nawe kaba kagapibi nikonyene n'ubu ubona ndakanyonga. Hari igihe ndiko ndaduga mpaye nduga hahandi harya ndagafashe ngo fyonde umuriro numve kariko karaduga neza uza wumva utangwe kuririmba ati wa musozi we ca bugufi ndakuduge wa musozi we ca bugufi ndakuduge wa musozi we ca bugufi nirengane agateza ati wibaza gute Imana ni sawasha gusa Imana ntanzigo n'ubu sinicuza ngo nuko yagize gusa miliyoni 8 yabanje kuzihombya ega haka Imana iguhombira guhombya baba kitwa haka Imana iguhomba iraguhombya ivyo waziga kufisi kabitwara waruhuze mugabo nibera mu buhanuzi kuko Imana yanyemereye kwizonka kwicarana n'abatware batwarira iki none nitwicaranye se wewe batagutwarirana Dabira none nitwicaranye se aba n'abatware batwarira iki Imana irabireka 2014 15 16 rindira wapi mugabe inoti yo nkayibona ikoroka nkabona igiragwako bashirako umukozi ariko arakora neza akazejejwe inoti bashirako miliyoni 10 bakabumwe. Imana ati ndaje shaduhure babandi bahora bampa amafaranga nibo bahindukiye kumpiga mwana isi hemba zero. Tewe hariho ubuhemba neza kandi atawarenganya ni Yesu mugabe isi hemba ubusa bantu b'Imana isi hemba ubusa nta kindi hemba ndakunda Imana ahemba neza ntarenganya uwo mwama ahemba neza ntarenganya. Reka tugezaho
ntawo bimara byose. Yesu yavuze ubutumwa agenda atamuhejeje, na Yohana yararenganye, na jewe si jewe no bumara. Yesu azorinda agaruka ibyaha bikiriho, kiretse abazogirirwa ubuntu no kubyihana. Majambo y'Imana Yesu nabahezaki. Ukaba nawe ufise intahe wifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera